nkubonye nasanze urenze uko bakuvuga ko wambwiye kandi ijwi ryawe amajwi yose n'amarumva n'amanangara iyo nkubonye saza urengeye ko bakuvuga kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanuma ibyo ukora byose ni byiza kuko abikorana urukundo ibyo avuga byose ni ukuri kuko bivuga n'urukundo ibyo ukora byose kuko bikora n'urukundo ibyo uvuga kuko bivuga n'urukundo ibyo ukora byose ni byiza kuko bikora n'urukundo ibyo uvuga byose byose ni ukuri kuko bivuga zamura amashyi yawe je nisanze mu rukundo rwawe umwami w'abami wambereye n'ubuhukiro ubuntu bwawe Mwami kumukomera amashyi urashaka kumushimira mu majambo kavuga ati ndi kumwe nawe ndaruhutse ni wowe utanga amahoro ni wowe utanga ibyishimo buri wese hari umunezero isi idatanga Kundo kwawe
nisanze niho honyene gusa, niho honyene kundo kwawe wambereye urukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe naruhutse. Abaruke mwo mwami tumukomere amashi. Kandi iyo ngoro yagomba kubaka yari nini kuko Imana yabo yaragakomeye gusubiza imana zose. Kandi iyo ngoro yagomba kubaka yari nini kuko Imana yabo yaragakomeye gusumba imana zose. Nuko Salomo agira imigabo yo kubakira ingoro nziza uhoraho. Nuko Salomo agira imigabo yo kubakira ingoro nziza uhoraho. Kandi iyo ngoro yagomba kubaka yari nini kuko Imana yabo yaragakomeye gusumba imana zose. Kandi iyo ngoro yagomba kubaka yari nini kuko Imana yabo yaragakomeye gusumba imana zose. Atuma kwa Huramu ati nguko wagirira data Dawidi ukamurungikira ibiti by'amasederi natwe abariko bwira. Ukamurungikira ibiti by'amasederi natwe abariko bwira. Maze Salomo atuma kwa Huramu ati nguko wagirira data Dawidi ukamurungikira ibiti by'amasederi natwe abariko bwira. Ukamurungikira ibiti by'amasederi natwe abariko bwira.
tuzana amabuye tuzana imisenyi twubake ingoro nshya y'uhoraho tuzana amaboko tuzana ubuhinga twubake ingoro nshya y'uhoraho tuzana amasima tuzane n'ivyuma twubake ingoro nshya y'uhoraho tuzana amatafari tuzane n'amabati twubake ingoro nshya y'uhoraho tuzana amahombi tuzane n'akanoti twubake ingoro nshya y'uhoraho natwe uyu munsi nitwubakamo ngo kubaka ingoro y'uhoraho uko tubikora ukubaka izacu twubaka ingoro nshya y'uhoraho natwe uyu munsi nitwubakamo ngo kubaka ingoro y'uhoraho uko tubikora ukubaka izacu twubaka ingoro nshya y'uhoraho chezea Yesu cheza 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 hebu nisikie shangwe na vigelegele cheza 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 chezea Yesu chezea Yesu akanoti muzane bandanya ko kazi bandanya ko kazi bandanya ko kazi cheza haibo chezea Yesu chezea Yesu cheza cheza nisikie shangwe na vigelegele haleluya cheza cheza haleluya 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 urakoze cyane turahaye ikaze mwene data adufasha kugira ngo tugeze mu mwanya wo kwakirana umukozi w'Imana Isayi ashike hano. Haleluya. Hebu pungeni mikono yenu juu. Duzi biganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Oya sindabumva. Haleluya. Turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe kongera kuba muri kino kibanza nkuko twavyifuje imyaka myinshi, ibihe byinshi, amezi menshi, iminsi myinshi, yamara uyu munsi Imana itabesha irongeye gutwereka ko ari Imana kandi icyo yavuze ari ngombwa ngo izogishitse. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ntibesha. Ngomba nongere kandi kubaha ikaze mu buryo budasanzwe bwo kubakira abana b'Imana abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, abafise ivyizigiro vya kazoza vyo kuzoba mu bundi buzima atari ubu buzima. Mwikomera amashi cyane, turabakiriye mwese mu byubahiro byanyu mu izina rya Yesu. Tugomba kwakira umwubahwa arongo ishirahamwe ry'amashengero y'Abaemmanuel mu Burundi, ariserukira imbere y'amategeko, representant Finesse Ntakiyiruta avyaguruke
kugira ngo tumwakire yongera ashike hano agaragaza umunezero wiwe wo kubana natwe nk'ishengero rya Kigobe muri kino kibanza. Mungundire tumwongera amashi menshi cyane. Haleluya, amashi menshi cyane. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Amashi menshi ku Mana. Bibiliya ivuga ngo icifujwe iyo gishitse sabwe kinezereza umutima. Amashi menshi ku Mana. Iki gikorwa nk'uko nagenda vyumva mu majambo yagiye aravugwa, abatabizi iki cifujwe kera. Mbere na jewe ubwanje nari nkiri umusore muto atani ibintu ndazezwa mwishira hamwe, numva ico cifuzo gica kure kiraduga kiramanuka kugeza naho badushingiye no mabanga ndagishikiramwo. Komite executive twari kumwe tukigira umwitwarariko, kiraduga kiramanuka, none uno musi amashi menshi cyane. none uno musi ndanezerewe cyane ko ndawubonye nkiri muri kino kibanza, kandi ibi bizokwandikwa mu mateka y'ivyo twakoze na komite executive. Umwubahwa ko marabizi ari harya, abandi batama harya aba Pascal barabizi. Twarifuje cyane yuko Kigobe yogira ingoro nziza kandi yiyaguye ahantu hagutse, kandi twakoze ibishoboka byose kugira ngo ivyo bibe. Ndabashimire abanyakigobe ko mwatwumviye, hanyuma uno munsi tukaba twinjiye urusengero rwa Kigobe. Haleluya. Uno munsi naho ivyanje vyorangirira ngaha, ndasengeye mu rusengero rushasha rwa Kigobe, icyubahiro kibicimana. Haleluya. Amashi menshi, amashi menshi. None rero nuwo munezero wanje sinohava fata umwanya munini ngo ndawumbare, ariko vy'ukuri ndanezerewe kubona kino gikorwa kibaye tukiriho muri ibi bihe vyacu n'abandi batama. Nuko Imana ibahezagire kandi bahumugisha. Semeni amen jamani. Amen. Amen. Turabandanya kwakira abandi bubahwa twatumiye kandi bafise nivyo badufashije haba no muri bibiri ko biraba uyu munsi, aho tugomba kuvyagurutsa umwubahwa Anakis asanzwe representa wa ministere RPM avyaguruke mu kibanza rimwo tumwakire. Ariko kandi ndamusabe mu cyubahiro kiwashike hano, ashike hano. Haleluya, haleluya. Reka tuduze ibiganza twese turamukanye. Haleluya, amen. Reka dukoma amashi menshi dushimira Imana ku gikorwa kidasanzwe Imana yakoze. Imana yatugiriye neza, Imana idushikanye kundi munsi mushasha, Imana itweretse ivyiza nk'ibi. Haleluya, amen. Kubw'ivyo rero natwe turashima Imana cyane kuri kino gikorwa gitanguye kuri no munsi. N'umunezero mwinshi cyane kubona iki gikorwa gitanguye. Amen. Jewe ndi umwana w'ishengero, murabizi iki gikorwa nkuko umwubahwa representant legal w'amashengero y'aba Emmanuel mu Burundi yabivuze. Iki gikorwa ndakizi kuva kera cyane, rero niteka rikomeye cyane Imana ikoreye abanyakigobe, Imana ikoreye
uburundi, imana ikoreye igihugu. Amen. Kubw'ivyo rero jewe ndanezerewe cyane kuko iki gikorwa mu byo dusanzwe dukora mu ishirahamwe ryacu gitwa RPM, iki kiratunezera gose kuko twebwe dukorana n'amashengero atandukanye, nk'uko na twebwe iryo shirahamwe ryacu rimwo amashengero atandukanye. Rero iyo tubonye amashengero ariko arakura, ariko yaguka, biratunezera cyane. Amen. Kubw'ivyo rero natwe turifadikanije namwe muri uwo munezero, turifadikanije namwe muri iki gikorwa, dushima Imana cyane ko yatugiriye neza tukaba dushoboye gutangura kino gikorwa. Kubw'ivyo rero Imana ishikare kuduhezagira, Imana ishikare kutugirira neza, Imana ishikare kutukomeza no kutugirira neza kugira ngo iyi ngoro igomba yubakwe, igomba itangure muri kino kibanza, iziba ingoro ihimbarizwamwo Imana, iziba ingoro isengerwamwo Imana, iziba ingoro abazoba binjiye muri iyo ngoro bahembuka, abazoba binjiye muri iyo ngoro bumva banezerewe, kugira ngo bajye abantu benshi batarakizwa baze binjire muri iyi ngoro, kugira ngo bahabohokere, bahakirira ingwara. Rero kubw'ivyo turashimiye Imana cyane kuri kino kikorwa gitanguye. Imana data wa twese iduhana umugisha twese. Amen. Haleluya. Akiri ngaha nyene, mu by'ukuri aba nibo bantu ba mbere batanguye gutanga ishikanwa, nibo ba mbere batanguye kwiyumvira kino gikorwa mu guterera imfashanyo idasanzwe. Umukozi w'Imana aza kwibabwira musubire mu byicaro vyanyu. Mu by'ukuri mu nkundire tubakomera amashi menshi cyane, kandi tugomba twakire uwundi mwubahwa yitwa Emma Business Phone, akaba ari ngaha nawe nyene turamuha ikaze ashike ngaha kugira ngo aramutse ishengero ry'Imana. Haleluya. Anje kuri no munsi witeka, no munsi wigomwe, umunsi mwiza, umunsi bonye hano hari ibintu biteye igomwe kandi naryohewe sana kubutumire naronse. Nukuri Imana idufashe ibintu bitere bigenda neza. Amen. Amashime cyane. Mu bandi batumire reka duhikaze umukozi w'Imana canke mwene data umwubahwa Daniel asanzwe arongoye Adonai Transport ashike hano kugira ngo nawe nyene aramutse ishengero. Amashime cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Je numva nezerewe cyane gose mu mutima wanje kongera kuba hano hantu mu Kigobe. Imana ishimwe. Jewe se osengera ubu ariko ndi umwana w'ishengero rya Emmanuel. Mu mbabarire sindabatwara umwanya, ariko jewe mu mutima wanje ndi umu Emmanuel, kuko ishengero rya Emmanuel niyo yambatije. Nanezere kuba nashitse hano hantu, nabonye abantu naheruka kera, ndabona harimwe abataba ngaho bakuze bahanze, nabonye bamwe bamenye. Numva nezerewe cyane gose cyane. Rero singisengera hano ariko umutima wanje uguma hano. Nananezere kumva turonse ubutumire bwo kuza hano. Nukuri umutima wanje waranezerewe cyane. Iki gikorwa ni igikorwa ciza, kuko baravuga ngo iyo udakoze iciza ukiriho abandi barakigutanga. Kandi byiza nuko umuntu akwiye gukora ibikorwa byiza kandi bizomuherekeza. Kubaka ingoro y'Imana n'umugisha udasanzwe. Rero ndanezerewe cyane, kandi ndanezerewe kubona mpagaze imbere y'abubahwa nkamwe. Numva nezerewe cyane gose. Rero natwe kuba mu ngoro nk'iyo mu Kigobe, kuba ahantu nkaha, kuko natwe turanezererwa gukora. Natwe tuzogerageza turondera amatafari dushire kuri ino ngoro Imana, kandi turizera ko izodushoboza.
imana ibaha umugisha. murakoze cyane, namwe Imana ibaha umugisha kandi yarawubahaye turabizi. Tubandanye rero mu gusozera uyu mwanya, umwe mu barongozi bagiye bava mu mashengero twatumiye atandukanye aze nawe atubwire ikiri ku mutima, agaragaza umunezero wiwe. Dusabe Mutamana aho turi kome ashike hano. Mungu asifiwe sana. Mwese ndabaramukije amahoro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nguko mwamaze kuvyumva, jewe ndanezerejwe cyane no kuba mpagaze imbere yanyu, kandi nkaba ndumwe serukiye abandi bene data b'abarongozi boba bari hano. Nkaba naje mva mu ishengero ryo mu Gikungu, kandi izina ryanje ni Ntaho turi kome, kandi nkaba nshimishijwe nuko iki gikorwa c'inyubako mu vyiyumviro vyatanguye ubwa mbere na mbere ko jewe narimwo ndi umurongozi muri iri shengero ryaha mu Kigobe. Ndibutse ko inama y'abatama ikoranye, ku vy'ukuri hari ibintu byinshi twavuze. Twarakoze inama turi kumwe n'abatamba, bamwe bamaze kutwitangira, dutora umukozi w'Imana Mbonihankuye Kome atugirire devi y'iyi nyubako y'urusengero. Ico gihe yaratugamburukiye arakora devi, acakora devi y'imiliyoni 80. Ico gihe ayituzaniye, duca tuvuga tuti ayo mahera ni menshi ntayo tworonka. Iyo devi duca tuyisubiza inyuma, niyo pla vyose Mbonihankuye aravyibuka ko yaciye aja kubibika. Mugabo ngira ndabafindi ikintu kimwe, nivyo namye mvugana n'umukozi w'Imana Mbonihankuye. Ubu nyene ubu twase kubaka ugw'imiliyoni 80, tugomba twubake ugw'umumiliyaridi. Amashime cyane N'amahera menshi. Dukomera Imana amashyi yemwe. Kandi tuzogubaka, kandi ku vyiyumviro vyanje twahejeje mbere kugubaka. Imana iduhezagire cyane. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Munkundire twakire kandi representant legal wa CRM Mbonihankuye Seti mu cyubahiro ciwe ashike hano. Turamukunda n'umwana wacu, nababwiye ko Kigobe itunze cyane. Amashime cyane, amashime cyane. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Sinajenserukira CRM, mugabo mbanze nshime cyane gose ko bavuze izina rya representant legal wa CRM, ko iri shengero rya Kigobe ryandeze, riranyigisha, rishikana ahantu nshobora kuja, ahantu mwandungitse ngiye kwiga. Burya je sinigeze nsezera ishengero ko nsohotse, nagiye mvuga ngo hari ahantu haje ivyuma vyiza kurusha ivyo twari dufite ico gihe, ngo ngiye kwiga kugira nzogaruke mfise ubuhinga. Nshitseyo baca baranyizera, babona inyigisho mwampaye ntizibereye kuguma mu buhinga gusa, gushikaho banyizeza kuba representant legal. Ubu rero ibyo mwashize muri jewe biriko bivyara umusaruro iyo nagiye. Mugabo hampande y'ivyo ndanezerewe cyane gose kuba ndi ngaha uno munsi. Iriya nyubako y'ubwa mbere bavuze itubatswe, nari nayicafye, sinzi ko ariyo y'ubwa mbere muzehe yonyibutsa. Ijyari ya kabiri umenga, iya mbere umenga nta byinshi nari nayikoze kuko yari icapishije amaboko. Hari indi yacapishijwe imashini, ndayicapa amezi 6.
mugabo nayo nyene twatinye uburyo umenga ni bwinshi ntiyubatswe. Mugabo Imana ishimwe ko no kuriyi ibaye igira gatatu nayo nyene hari ico nakoze, kandi ishimwe kandi gose ko umunsi wa mbere wo kwinjira inyubako ari je ndiko ndakora son navuye muri rishengero mvuza ibi vyuma, nubu nagarutse mvuza ivyuma. Imana ibahezagire cyane. Amashimwe cyane. Sarumagira imigabo yo kubakira uwari aragakomeye isumba izindi mana zose, bituma bamutunganiriza ibiti byinshi cyane, kuko iyo ngoro izoba nini cyane kandi igitangaza. Sarumagira imigabo yo kubakira uhoraho ingoro, kuko Imana y'Abisirayeli aragakomeye isumba izindi mana zose, bituma bamutunganiriza ibiti byinshi cyane, kuko iyo ngoro izoba nini cyane kandi igitangaza. Ashiraho abantu benshi, ashize ibyo kwikorera, n'abandi bashinze ibyo kuzana amabuye mu misozi nabo kuganza abakozi. None rero nimwitegereze uko mumeze, muduge mu mugamba, muzane ibiti twubake ingoro, dukore mu mifuko, tugure isima, umusenyi n'ivyuma n'ibindi byinshi, kugira ingoro y'uhoraho yakake. None mwitegereze uko mumeze, tuduge mu mugamba, tuzane ibiti twubake ingoro, dukore mu mifuko, tugure isima, umusenyi n'ivyuma n'ibindi byinshi, kugira ingoro y'uhoraho yakake. Mana yacu waremye ijuru n'isi, turagushimiye kuduha ikibanza cyo kubakamo ingoro yawe hano mu kigo
uzodushoboze muri ibi bikorwa dutanguye uduha inkomezi zo kubikora n'umutima wo kubikunda mana 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 yacu waremye ijuru n'isi turagushimiye kuduha ikibanza cyo kubakamwo ingoro yawe hano mu Kigobe turagusabye uzodushoboze muri ibi bikorwa dutanguye uduha inkomezi zo kubikora n'umutima wo kubikunda abapapa nimuze dukore abamama nimuze dukore namwe gwaruka nimuze dukore namwe barongozi nimuze dukore dukore umwanya n'uyu nyene turagusabye uzodushoboze mwami wanje inkomezi dukore zo kubikora n'umutima wo kubikunda bahezagire rwose Imana ibahezagire cyane. Reka dusabe umukozi w'Imana barakamfitiye Leopold ashike ngaha. Nako ndavuga ati ndawibaza wayiraye ko hajya muri bamwe babona ya plan ya mbere y'imiliyoni 80 umukozi w'Imana ntawe turi yavuze yarimwo. Kumbure mu bavuze bati amare umugambo uragoye iyi miliyoni 80 ni hatari yarimwo. Ubu rero abona yarayiraye ko ni yarayirara ko nuba aracayiriko. Reka dusigurire rero uwo mugambi hanyuma aca turongora mu mwanya wo guca bugufi no kusengera nyezina bisobanurwa ko umugambi tuzoba tugiye kuwutangura. Karibu sana mzee. Hallelujah. Amen, amen, amen. Barakoze cyane umukozi w'Imana Bukene Celestin ariko araturongora muri programme y'uno munsi. Umwanya tugezemwo ku bafise programme murawubona ko ari umwanya wo kugira ngo tumenyekanishe canke tubabwire umugambi ubwawo nyezina. Yesu ashimwe. Umugambi umaze igihe kirekire mwabonye abagiye baracangaha bakabivuga twarasenze mugabe igihe kiragera ni ikinyene. Umugambi ujanye no kubaka urusengero rwa Kigobe yabivuze userukira amashengero y'Emmanuel mu Burundi umaze igihe kirekire. Yamara kandi muri ico gihe kirekire igihe ciza cari iki turashimiye ubwa mbere abarongoye urwego rukuru rwishira hamwe ko baduze bakamanuka bakabica hirya no hino noneho bagatora umwanzuro wiko igikorwa gitangura bakaduha ikibanza kingana n'imetero 65 kuri 47. Twagomba tubamenyeshe ko uyu mugambi umaze igihe kirekire mugabo yabivuze umukozi w'Imana ntaho turi kome yavuye ngaho umugambi wiyumvirwa waracapwe mu ncuro zitari nke zishika 3 zose ya gatatu ariyo yiyi mugabe yidufise rero abakozi b'Imana tumaze gukorana tugasanga ibitigiri basa n'ababikabakavye mugabo tugomba tubivuge mu buryo bwagutse. Twavuze tuti ko twanse kubaka canke vyanse ko bishoboka ngo twubake urusengero rukiri mu miliyoni 80 none ubu rugeze mu mabiliyaridi bizogenda gute mugabo twasavye Imana turashimira komite yateguye ingene ibintu vyogenda hampande y'amanama menshi yakozwe twahavuye tuvuga tuti iki kintu nticoroshe kandi kirakomeye reka tubanze dufata umwanya w'amasengesho kuko Imana niyikora ku mitima y'abantu
turiyumvira tuti none two kwisunga iki, two kwisunga nde ko Bibiliya ataco dukora abandi batakoze, twiyumvire gute? Turoye hamwe n'abatama na komisiyo yari kirategura, tuvuga tuti reka tubanze dusenga Imana, twisunga isengesho ry'umukozi w'Imana Salomo. Hariya mu gice ca kabiri ingoma, gitabo ca kabiri c'ingoma mu gice ca kabiri ku murongo wa 5 muraza kubona ko ariho urufatiro ruri. Ku mutwe w'amajambo wa kijya gisomo ubona Salomo agira imigambi yo kugira ngo yubakire ingoro uhoraho. Kandi aho Imana yari yanse ko se Dawudi yubaka ingoro kubera ibikorwa by'intambara yari yaraciyemo. Salomo amaze kumenya ko agiye gukora igikorwa kidasanzwe, yavuze ati Imana no bishobora ibi bintu. Aje imbere yayo arasenga. Kandi kubidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana yaramuhaye imbono, iramuhishurira, iramuremesha, iramubwira ko akwiye kushira mu ngiro ivyo yarahejeje gusaba. None amaze gusaba, muraza kubona ko yafashe umwanya wo kwiyumvira abantu bakoranye na se Dawudi. Arabiyumvira abami bagendanye, abami bari basoma mbike, abami bamuba hagufi. Uraza kubona Bibiliya ivuga ngo hari umwami yitwa Huramu, uyu yari umwami w'Itiro, ngo aramubwira ati urazi ko wakoranye na papa neza, none rero ndakwinginze undonderera abahinga, undonderera abantu bazi kujisha, bazi guca ibiti mubi wawe, hanyuma kandi na jewe mubi wanje i Yerusalemu barahari, bazofatanya kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Aha rero mwumvise mukozi w'Imana Mbonihanguye Seti asanzwe ajejwe amabanga nk'ayo mwumvise. Twavuze tuti abantu bose, injuti n'abagenzi ba Kigobe, mbere abandi ari abana ba Kigobe, bakwiye kumenya uyu mugambi. Nguko Salomo yabwiye umwami w'Itiro ati ndungikira abahinga. Ubu twarasavye abahinga rero bavuye mu bana b'ishengero rya Kigobe, bavuye no mu bahinga bavuye amashengero atandukanye bazi Kigobe, kugira ngo umuntu wese ashiremwo ubumenyi, ashiremwo ubuhinga, kugira ngo tuzokore ikintu kimeze neza. Umugambi rero commission technique ntarawusigura, nagomba baze ngaha abantu bize ibi bintu. Umugwi w'ubuhinga ubanza ushike hano, kuko ibi mvuga twamaze umwanya utari muto. Umugwi w'abahinga bashike hano, umukozi w'Imana arazi abo twakoranye bose muri technique. Aha twatoye abantu bamenyereye gukora imigambi miremire imara umwanya munini, kugira ngo niduhamve dusanga twihenze. Murazi iyo ukoze ikintu kidateguye neza uri kuragishira mu ngiro hari aho kikugora. Aba bantu twagize amanama menshi ijoro n'umurango, harimwo abajejwe ivy'ibigega, harimo abajejwe ivy'ubuhinga, harimo abajejwe ibintu byo kubaka, ari bwo buzima bwa misi yose. Niho baduhaye igicapo rero. Ingoro tugiye kubaka izomara imyaka 7. Izomara imyaka 7, kandi iyo myaka 7 ingoro ubwayo yose izotwara umuriyaridi umwe, ibihumbi 300, imiliyoni 346, ibihumbi 324,840. Ndabivuze mu Kirundi, abantu benshi bumva igifaransa sinzi ko bihava byumvikana neza. Ni 1,346,324,840 francs. Nayo ni umugambi wose uzotwara. Aba rero bakozi b'Imana kandi abahinga bavuze bati ico kintu kirarembereye. Ntaho turi yavuze ati ku miliyoni nkenyi, bavuze ati ico kintu kiragoye.
reka tukireke mugabo aba bavuze ati umugambi uko wowe uri kose wizwe neza urashobora gukorwa mu biringo kanaka, abantu bakabikora borohewe, abantu bakabikora babinezererewe. Baraduhaye igicapu rero, bavuga bati ibi bintu tubishire mu mirwi itandukanye mu kuzobikora. Mu myaka ndwi igice ca mbere kizokorwa mu mezi atandatu. Iki rero dutangura uyu munsi nyene. Uyu munsi nyene duca dutangura ico gice. Abari mu ishengero rya Kigobe kuwa Mungu utangura dutanga umuntu wese ico aziyemeza. Aba bahinga bazobereka ingene tuzobikora. Kubashitsi batugendeye nguko Salomo yavuze ati ndazi abagenzi, umwami w'Itiro ndamuzi, yabanye na data. Umwami ndamuzi ko afise abahinga, arafise ibiti. Twababonye bari ngaha, turipfuza ko ibiti biri wanyu muzobizana kugira ngo byubake iyi ngoro. Umuce wa mbere rero uzobugizwe n'ibikorwa tuzokora mu mezi atandatu, bikazotwara imiliyoni 255 n'amajana 940 n'amafaranga 40 y'u Burundi. Uku niko iki gicapu kimeze, niko tuzobikora. Kandi abamubona bari imbere yacu baratwemeje bakurikije ubuhinga na experience bafise ati ibi birashoboka. Mu myaka indwi ubiravye neza aya mafaranga tuzoba twahejeje kuyatunganya ragose. Ntitugomba kuremera umuntu yamara ico Imana izoshira ku mutima w'umuntu. Ntazavuge ngo yabuze aha kwigwa. N'abana bo muri Sunday school tuzobabwira ngo bazane igiti kingana nuko bangana. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Yesu ashimwe. Birabateye ubwoba? Aha byarizwe neza. Nico gituma twavuze tuti turi kumwe n'aba bakozi b'Imana ati cyambere reka tugishire mu maboko y'Imana, tugisengere. Abambere tugomba gusengera rero n'aba bantu. Aba bantu bazogoma bari imbere y'umugambi baguma bahinyanyura, abaduca tubashira mu maboko y'Imana. Kandi abo kubasengera turagomba ngo abatama bishengero turi kumwe ngaha baze guhaguruka mu cubahiro cabo, baze ngaha imbere kugira ngo dusengere uyu mugwi. Bizobasaba gukora ku murango no mwijoro. Hanyuma namwe mutwemerere ico bazoba batweretse gukora kugira ngo tubasabe bakozi b'Imana. Turabibasavye mu vyubahiro vyanyu, muze muzunguruke ngaho imbere muri abino kugira ngo dusengere aba bakozi b'Imana, kugira ngo Imana izobahishurirwa. Duhejeje kubasengera turaca tubabwira bamwe bamwe bose ico bajejwe. Dufashe mugire umuzingi wugaye, muze gushika hariya, mugire kuriya wanyuma azi kubahagaze kuri uru ruhande. Mubikore mu bubangutsi. Murakoze cyane. Reka ufise mikrofone yindi yegere ujya mu kurambere ujya. Murabona umuntu akuze kuturusha twese ngaha, mu muhe mikrofone. Mwugara umuzingi. Abari muri protokole mwebwe muca murabaho muhagarara kuri uruhande. Hanyuma ababubahwa nabo turabagora mu vyubahiro vyanyu. Twagomba dusabe, bariko barasaba ati ntimube ngaha, muje mu muzingi hariya, muce hariya, muhagarare hariya mu muzingi.
muhagarare muri abaruguru. Murakoze cyane. Leopold adatenga wigirwe ku ruhande rwaha, igirwa ku ruhande rwaha. Urakoze aho nyene murakoze. Twagomba Mutama yamaze kuronka mikrofone, jewe ndapfukama handi ko ndababwira nanje ico banjeje kugira ngo mbandanye ndongoye akaga programa mfukamira hanyene mudusengere. Ababubahwa yaba twari twashizeho ibirago twari kubipfukamika mugabo mubikore gutyo nyene. Mbonye Celestin yapfukamye n'abandi mugerageze. Mutama mufate mikrofone imbere nk'abaturongoye bazogira ihishurirwa y'ingene twobandanya kugikora. Dusenga Imana. Mana data wa twese, Imana se b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kano kanya turi muri runo rusengero rw'inyubako ya Kigobe. Mana yacu turasabye kugira ngo ube hafi yacu, niwumve ugutaka no gutakamba kwacu, ewe Mana uhoraho. Mana yacu nziza, hano imbere yawe hari abakozi bawe, abo watoranije ngo baje imbere y'abandi barushirizeho gutanga no kwitanga uburyo wabahaye, kandi uburyo bwinshi bwiza butangwa nawe, ubwenge bw'ukuri n'ubwo kugororoka butangwa nawe. Kubato kubakuze Mana, turagushize mu kiganza aba bakozi bawe. Turagusabye iyi nyubako y'uru rusengero rwa Kigobe, naho gotera ubwoba abandi, ariko tweho abizeye wewe dutakambira ijoro n'umurango, turakwinginze uze wiyerekane nk'uko uri Imana mushobora byose. Daza abakozi bawe bakozwe ku mutima no gutanga, baratanze igice ca mbere baraheba bararenza. Uravuga tuti babwire bageze ngaho, kuko ibyo batanze bihagije kubaka iyi ngoro Salomo yategekanije. Mana yacu turagusabye kugira ngo urushirizeho guha mu mutima imitima myinshi benshi baze batange isagutse. Kandi Imana nyaguhora ku ngoma, turagusabye kugira ngo hezagire ibikorwa bazokuramwo. Turagusabye Mana yo mwijuru kugira ngo uhezagire ivyiyumviro vyabo bazogenda bakora kubw'iyi ngoro. Arabazanye umubiri ntibashoboye, ariko baje kubw'imbwebo, bakaza kubw'ubushobozi bwawe Mana uhoraho nyene ngabo barashoboye. Mu ntango y'uru rusengero naciye mbona abakozi bawe batama bitanze, batanguje uru rusengero Mutama Johnson na Mutama Ndibansiga Bena. Baratanguje iyi nyubako y'uru rusengero, ariko ntibayibonye. Misi yose niko bimeze. Mana yacu nziza, tweho turayibonye nk'abatama. Natwe abatama urazodukoresha kugira tugire icyo dukoze kinini kibereye kuri iyi nyubako. Urakoze, ivy'igikundiro n'ivy'icubahiro Mana bitangwa nawe, ivy'ukuri n'ivy'ukugororoka byose bitangwa nawe. Mana yacu turabigusabye kugira ngo ubidutunganirize kandi ubitangire ubuntu, wabitangiye ubuntu ubiduhere ubuntu n'imbabazi tubisabye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mukiraho nyene tugomba
muhindukire muri uwo muzingi nyene murabe ishengero umwe wese ahindukirira ahari dutumbereye ishengero kuriya umwe wese atumbera ahatumbereye senge yumva Remi ashike hano mutumbera aho mutumbereye baba bahinga bamaze kubasengera ubambitswe inkomezi zo kugira ngo hatagira ikizobatera ubwoba muri iki kintu senge yumva Remi agiye gusengera abanyeshengero twese kugira ngo avume impwemu y'ubwoba avume ukutizera kose asenga umugisha ngo Imana ize yugururire umuntu wese mu bikorwa akora Imana ize iduze amapromosiyo yotuma umuntu avuga ati hari umugisha nabonye ujya munsi ndagomba kubakira Imana ingoro ku rugenzo rwanje nzoshiramwo iki asengera ishengero hanyuma abanyeshengero mwese mu byagiye tubasabe mu cubahiro cyanyu muhaguruke muve hasi kandi umuntu wese yakire iri sengesho tugomba gusenga turongoye umukozi w'Imana Sengiyumva Remi. Mana uvyagiye mu ijuru, Mana y'agakiza kacu, munezero cubahiro c'abakwizera, turi hano dufise umunezero udasanzwe, turi hano tunezerererwa gose ko duhabwa umutumiro wo gukora iteka rikomeye ryo kugira ico dushikirije gishobora kubaka ingoro y'Imana. Mana uvyagiye mu ijuru, ndagushimiye ubwanje, ndagukengurukiye cyane kuko hari ivyo wakoze bihambaye ku bugingo bwanje, nkuko hari ivyo wakoze ku bugingo bw'abanyeshengero twese. Hari ivyo waduhezagije, hari ivyo waduhaye. Iyo dusubije amaso inyuma tukaraba iyo tuvuye, tukaraba aho tugeze, aho wadushikanye, ewe Mana turagushimiye iri teka rihambaye uduhaye kugira ngo Mwami dukore. Wahaye Yesu amusiga amavuta atamirana ahambaye cyane Mariya, maze yaraye igiciro kinini. Hari ijambo wavuze Yesu, wavuze rikomeye, wavuze ngo ahawe ashizeho umugabane atazokwakwa. Ishengero ni igikorwa gihambaye cyane, gushiraho inyubako ni igikorwa gihambaye cyane, ni n'iteka kuba kiriho kugira ngo bagire icyo bakora. Mana turagusabye umwe wese ahahera aho wamuhaye ibyo wamuhaye, ewe Mana dutange tuzane, dutange ewe Mwami wacu ibifise ico bidukeje. Turahagaritse imhemu mbi, imhemu za Satani zotubuza gukora iki gikorwa. Turahagaritse ivyo byose byova kuri Satani byoshobora kutubuza kubona isozero y'iki gikorwa, ishengero ry'Imana ewe Mwami rihejeje kubakwa nkuko twabivuze, nkuko turiko turavyumva. Ewe Mana turagusavye kugira ngo twese udushoboze, twese uzudushoboze, twese tugira imihigo, ewe Mana uvyagiye mu ijuru w'ico tugiye gukora. Iyi myaka indwi duhawe igitigiri c'Imana, ewe Mana udufashe kugira ngo tugire ico dukora. Uzuturwanirire twese, abo mu Kigobe, abari mu yandi mashengero, aho twagiye gukorera ibikorwa by'Imana, duhezagiwe n'iri shengero ariryo riturungitse. Ewe Mana udufashe kugira ngo tuze tugire ico dukora gifite ico kidukeheje. Turakwinginga kugira ngo twese udushoboze, turakwinginga kugira ngo twese udushoboze, turakwinginga ubugira gatatu kugira ngo twese udushoboze, kugira ngo dukore ugwa cawe. Icubahiro n'inganje n'ibibi vyawe. Uri Imana uhambaye, uri Imana igororotse. Urakoze ko wumvise ugusenga kwacu, urakoze ko bikoze
tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. twese tuvuge tuti amen. Amen. Haleluya. Barakoze cyane abambanjirije, baba abaturongoye muri programme, abaririmbyi baririmbye, abakozi b'Imana bose bagiye baraca hano. Imhemu ni imwe, ni ugutangura umugambi w'ingoro y'Imana hano hantu. Nabivuze yuko nezerewe kubona uno munsi uno mugambi hantu. Nabivuze yuko nezerewe kubona uno munsi uno mugambi mbere bahonyoje ikirenge hano mu gusenga Imana ku bw'uno mugambi. Imana yabwa icubahiro. Nagomba kongera gukengurukira Imana kubera yuko itugejeje ano mango, ariko kandi nkengurukire abakozi b'Imana, abarongozi b'ishengero rya Emmanuel Kigobe n'ishengero barongoye, kubera ko bagize iyi mbono hanyuma uno munsi bakavuga bati naco twotangura gukora tutabanje kwereka Imana kandi turi imbere yayo n'ibindi vyabona vyinshi vyabere data bavuye mu mashengero atandukanye. Imana ibahezagire cyane. Dushimire umuntu wese yaje hano kugira ngo tubane muri kino gikorwa gihambaye uno munsi. Icubahiro kibi c'Imana. None rero reka muri aya majambo y'intangamarara ko twari twanaramukanije, ndababwire ko ejo ku mugoroba twari kumwe n'abakozi b'Imana mu ishengero sanzwe mfatanijemo rya Kinama, kandi barantumye kubaganutsa mu izina rya Yesu umwami wacu. Mwakira izo ntasho. Ngize rino bakwe, birashoboka ko hariho n'abandi bakozi b'Imana bashoboye kuzana intasho bazikuye mu mashengero. Ku izina ryabo reka tuzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Nagomba rero dusome aya majambo twashizwe imbere, yanditswe mu gitabo cyo ku Ngoma, igitabo cya kabiri c'ivyo ku Ngoma, igice cya kabiri umurongo wa 5. Havuga ngo kandi iyo ngoro agomba kubaka ni nini, kuko Imana yabo aragakomeye isumba izindi mana zose. Semeni amen. Aya majambo yavuzwe n'umusavyi w'Imana Salomo igihe yariko aratuma intumwa ku mwami Huramu, yari asanzwe ari umugenzi wa se nk'uko twabibonye, kandi bakorana neza. Akaba yari afise abantu, akagira n'ibintu Salomo yabona yuko bishobora kugira akamaro mu gikorwa yagomba gukora. Ndavuga nti mu gihe ushaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose, agaciro ugiha niko gategeka inguvu uzokoresha mu kugishikako.
icyo kintu ugomba gushikako ugomba gukora nibwo butegeka ingufu uzoshiramo uko zingana kugira ngo ushike kuco wifuza. Burya no mu gusenga, kuko nibi turiko turabikora dusenga, uburemere bw'ico usengera nibwo buca bugutegeka n'ubwoko bw'amasengesho ugomba gukora. Iyo igihugu kanaka icyo aricyo cyose kiriko kirubaka agaciro k'ivyo kagomba kubaka, k'inzu kigomba kubaka, karavana n'uwo bayubakira kandi kakavana cyane n'uwo uzoyikoreramo cyane kakavana n'ibikorwa izokorerwamo. Birumvikana hirya no hino ku isi uri kurubaka ingoro izokorerwamo n'umukuru w'igihugu, ntuyubake n'izokorerwamo n'umushikiranganje naho bose bahambaye. Iyo kubera yuko iri ku rwego rwo hejuru rwa mbere, izokorerwamo amabanga akomeye, izokwakirirwamo abantu bakomakomeye, usanga ifise agaciro gakomeye kandi n'ingufu ziyikora usanga ari nyinshi kuko ni igiciro kandi zokorerwamo n'abahambaye kandi zokorerwamo ibihambaye. Ni nacyo gituma babahinga bategura imigambi sinababajije, mugabo ndazi yuko harya bahora batwigisha bakatubwira bati burya mu mugambi ntihatangura kurondera uburyo, ariko hatangura umugambi ubwawo ukabona uko ungana n'ivyo ugomba gushikako, hanyuma ukarondera uburyo bwawo mu nyuma. Ariko umugambi uriho. Hano dufise igicapo cerekana urusengero twifuza abanyakigobe bacafye bagomba gushikako. None uno munsi nobabaza, ndazi neza yuko uwo muri yaridi urenga ntawo bafise, kandi babitubwiye ko baruhaye amezi imyaka ndwi, igice cya mbere cy'amezi 6 kiriko miliyoni 250 zirenga. Nukuvuga ko ntarakwira, ariko umugambi turawubona imbere yacu kandi twavuze ngo turawutambuye, kandi ko tuwutambuye turawurangije. Icyubahiro k'ibicimana. Somye muri ano majambo nasanze Salomo yubatse iyo ngoro mu myaka 11. Nange ndabwira umurongozi twari twicaranye ni Salomo yakoresheje imyaka 11, Kigobe tugira dukoreshe imyaka 7. Ni reka dusenge Imana n'iyo myaka 7 ntizoshike kuko birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka. Umwami Salomo yari afise igikorwa cyo kubakisha ingoro yitirirwa izina ry'Uhoraho, ariko kandi ikaba ingoro yo gutangiramwo ibimazi. Niko niwasoma ya majambo yose usanga ariko arabivuga. Ico gikorwa cyategerezwa gukorwa na se Dawidi, kandi umukozi w'Imana yaciye ngaha yabivuze ko mugabo Dawidi ashatse kubakira Imana ingoro. Imana iramubwira iti, Dawidi, wewe wagwanye intambara nyinshi, washesha amaraso menshi, uriko amaraso menshi, ntushobora kunyubakira ingoro, ariko umwana wawe azogusubirira ku ngoma niwe azoshobora
kunyubakira ingoro. Ico gihe Bibiliya ivuga ngo Salomo Imana imuha amahoro impande zose ngo ntakakacira. Hanyuma nawe mu mwaka ugira 4 agiye ku ngoma acafata ingingo yo kugira ngo yubake ingoro y'Imana. Bibiliya yimbarira ko Salomo yari umunyabwenge kandi ko ngo amahanga yose baguma baza iwe kugira ngo bashobore kuraba no kurahura ubwenge kuri Salomo. Yari umwami adasanzwe. None rero Dawidi ko atashoboye kubikora, Imana ikabishinga umuhungu wiwe ariwe Salomo, kandi Dawidi yapfuye amuvuze izina, avuze ko ariwe azokora ico gikorwa. Hageze rero aca nawe abishira mu gaciro, abanza kwibaza ibibazo bishika bitatu. Ikibazo ca mbere Salomo yibajije, yavuze ati nubakira nde? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana Yesu asifiwe. Nubakira nde? Inyishu arayibona, arayimenya, amenya ati nubakira Imana yitwa gakomeye kandi isumba izindi mana zose. Uyarahambaye kandi ivyo agomba kubakirwa bitegerezwa kuba ibihambaye, kandi nabivuze bitegerezwa kuzoca bitegeka n'uburyo n'inguvu zizokoreshwa, kuko ari igikorwa, ari inzu ihambaye ikomeye. Ikibazo kigira kabiri twasomye muri urya murongo ugira 5. None no kubaka ingoro ingana iki? Ingana gute? Mbere ahandi ni wabandanya muri ajya amajambo usanga yaravuze ngo Imana irahambaye, iba mu ijuru, isi n'indava yayo, n'ijuru risumba yandi Mana niyo rikwigwamwo. None jewe ndiki ninda n'indesho noshobora kubaka inzu y'Imana, yamara ngomba aho kuyihera imibavu. Yaratahura Imana agomba kubakira, Imana agomba gukorera. Ari naco uno munsi numva coba ku mutima wa buri muntu wese ari ngaho. Mbega mugomba kubaka iki? Ingoro y'Imana. Mugabo ni yande? Mugomba kuzo hasengera nde? Imana isumba izindi mana zose, Imana y'ububasha, Imana ibazigama, Imana ibagaburira, Imana ibitaho, Imana iduha ubugingo, Imana yatumye umwana wayo Yesu Kristo akaza mwisi kuducungura. Iyo niyo Mana tugomba kuzosengerwa hano. Irahambaye kandi n'ingoro tuyisengeramo ikwiye kuba ihambaye. Bwana Yesu asifiwe. Hari ikibazo kigira 3 yibajije, mejeje kukivuga ko ariko reka ndakibaze, ni hazokorerwa iki? Hazokorerwa iki? Hazoba aho gusengera Imana, hazoba aho gutangira imibavu. Imana ikomeye isumba izindi zose, ikeneye ko tuyisengera ahantu heza hanini, yamara kandi hategerezwa no koserezwa imibavu tuzoba turiko turashikiriza Imana. Banyakigobe, mushaka kubaka iki? Abanyakigobe mushaka kubaka iki? Ingoro y'Imana. Muzohakorera iki? Muzohakorera iki?
muzohasengera iyo mana nyene. Yesu ashimwe cyane. Mbega iyo mana mugomba kubakira ingana gute? Sabye ni imana nini cyane isumba izindi mana zose. Mbega ingoro yayo ikwiye kuba ntoya, iciriritse, isanzwe, cyangwa ikwiye kuba ingoro nziza? Ikwiye kuba ingoro nziza. Yesu ashimwe cyane. Uwo mutima rero na Mose niwo tugomba kurema muri buri muntu wese ari ngaha. Mumenye icyo tugomba gukora, si ikintu gisanzwe. Icyo tugomba gukora, tugomba kugikora kubw'Imana ihambaye kandi isumba izindi mana zose. Ingufu zo kuyubaka zizova hehe? Inyishu zizova muri twebwe nyene ubwacu, zizova muri twebwe, kandi twabibonye turiko turabikora. Umwami Salomo muri icyo gihe yaciye yegeranya abakozi benshi cyane, kubera ko igikorwa agomba gukora ari igikorwa gihambaye. Soma abantu yegeranije muri icyo gisoma nyene. Yashizeho abantu 70,000 bo kwikorera ibiti, abandi 70,000. Ashiraho abantu 80,000 byo kubaza amabuye, amakariyeri mu misozi. Acashiraho n'abashefu 3,600. Ubateranije bose babaye abantu bashika 153 n'abantu 600, n'abantu benshi cyane. Kubera iki? Kuva ingoro irahambaye. Kandi ihambaye kubera iki? Kubera nyene yo ihambaye. Kubera iki? Kubera ibizoyikorerwamo. None isaba ingufu nyinshi cyane. Naho yari afise abantu benshi kandi akaba umunyabwenge, nticyabujije yuko atumako umwami w'Itiro, kuko azi ko afise akajwari keza, azi ko afise amasederi meza, kandi akaba afise abahinga bazi kubica, kandi hakaba n'abantu bazi kujisha inyuzi nziza mu buryo bwiza. Aca amutumako ati ndakeneye undungikire umuhinga, ariko kandi uzombe ibiti byose bikenewe, kuko uri umugenzi kandi wakoranye na data Dawidi neza. Uzombe byose bikenewe. Umwami aramwishura aramubwira ati uri umunyabwenge kandi ndashimye Imana ya Isirayeli kuko yagushize ku ngoma mu gishingo cya so. Nanje ivyo ugomba byose, ibiti ugomba byose nzobica, ndabirungike bice mu bwato, bize mu ruzi, hanyuma bishike ku kivugo cy'Iyopa, muce mubitoraho, hanyuma ndungikira ubwo buryo wavuze. Kuko Salomo, kuko yarazi iyo ngoro uko ihambaye, yatanze ibintu byinshi cyane. Niwabisoma agereye uwo mwami kubwabo bakozi bazokora ivyo bikorwa, maze bakarungika ivyo akeneye, hanyuma abantu bagaca baza bakabitora bakabishikana. Nagomba rero
ndababwire nsindagire icyo mwavuze ariko kandi nsindagire icyo nabonye mwakoze. Abanyakigobe murafise abahinga twababonye, ariko hakaba hari ubundi muhinga muzi twosaba hariya Itiro tumuronde. Itiro ni hehe? N'ahariho hose ari. Tumurondere aze adufashe dukoresha ubwenge nk'ubwo Salomo yakoresheje kugira ngo dushobore kubaka iyi ngoro y'Imana. Hanyuma natwe abo ngaha mu Kigobe duhaguruke twese, duhaguruke nk'umuntu umwe, twerekane ko Imana twumva dusenga, Imana twemera ari Imana ihambaye, kandi dutegerezwa kubaka aho kuyisengera hahambaye heza, naho isanzwe ihambaye tudashobora kuronka ibyiza twokubaka bingana nayo, ariko ibibone ko mu bushobozi bwacu nk'abantu twabishizemo umutima wose. Ntiyagire abanebwe, ntiyagire abaza baherekeje abandi, ariko twese tuve hasi, n'abagenzi tuve hasi, kuko buri muntu wese azohemberwa icyo yakoze, kandi iki gikorwa kizotera iteka umuntu wese azoba afise icyo yagikoze ko. Ari nacyo gituma ndabararikira guhaguruka kugira ngo twese tuje ku kivi. Ndazi ko ahantu hari abantu benshi, hariho abandi usanga bagomba kuja inyuma bakarya imitsi abandi kandi bari bashoboye. Ivyo ntibize bibeho. Iyo mwemu tugomba mu kanya kuja kuyivumba mu izina rya Yesu, kugira ngo twese tumve icyo gikorwa kumwe, nk'uko twasengeye abakozi b'Imana badushizwe imbere, tugasengera namwe ishengero. Mugabo nanje hari abantu ngomba ko tujya gusengera kugira ngo ntibabe muri twebwe ngo baze babe ikideheje. Nagomba rero ndangirize hano. Novuga ngo mpamagare abazohava baduta bakagenda, kugeza uno munsi nta numwe bazi bahava bataza. Norugira ngo bahava baza gupfukama ngo ndabasengere ka. Novuga ngo mpamagare abazogira umwitwarariko w'ibyabo bakareka igikorwa c'Imana, nabo nyene ntibahava baza. Mbere novuga nti abazorya ingufu abandi mutarika ibiganza, nta numwe ahava atarika. Ariko twasengeye mwese nk'ishengero, turasengera abakozi b'Imana twashizwe imbere. Ubu naho nagomba muri rusange tuvume izo mpemu zishobora kuzokwaduka muri abo bantu bashobora kuzobamwo, bazoza kuturya iminsi ataco bariko barakora, bazoza bitwararitse ibyabo gusa ataco bariko barakora, bazoduta bakagaruka buzuye ataco bakoze, kugira ngo ntibaze babemwo. Kandi hari n'ikindi, burya uze wumvirize abantu bama ari Imana yompezagira nokora, kandi Imana ikamuhezagira. Mugabo ibyarose akavuga ati oya, aya n'amakara, aya ni utudagara tw'uno munsi, Imana ikongerako oya, iyi ni impuzu y'umunsi mukuru, Imana ikongerako oya, ibi ni Imana ikamira iramuhezagira, ariko amaprograme yiwe nayo agaca aguma guyira, hanyuma akaba umunsi Imana yampezagiye nzokora izo guhezagira ryari. Nivyo nyene yaguhaye, nivyo nyene dufise, nivyo dutegerezwa gukorera mu Imana. Kandi utabonye
ico usokoramwo hari naho utazobona n'ikindi kigaruka ngo ciyongereko kuko wabiretse. Mari dufashe cyane. Nagomba rero mu kurangiza nsabe ishengero kugira ngo twese tuve hasi. Twese tuve hasi. Nta numwe duhamagaye. Mugabo ni muri ya mpembo yo gusenga. Hanyuma nsabe umutamba ngaha hafi Michel Shikari uze uri kurumviriza icyo nsengera. Ngomba dusengera aba bantu batatu. Niyaze yagira bata urusengero kubera ko batinye ivyo bashobora gusabwa n'ivyo biyemeje. Dusenge kugira ngo abantu iki gikorwa abona ba kabiri baze bakigire umwitwarariko wabo impande y'ivyabo bitwararike n'ingoro y'Imana. Hanyuma ubugira gatatu dusenge kugira ngo twese tuzohaguruke dukore, ntiyagire umuntu azorya imitsi abandi, umwe wese azotange uko ashoboye. Umugisha twamaze kuwusaba kare, ubu dushaka kuvuma izo mpwemu zishobora kutwononera igikorwa kugira ngo ntizizobe muri twebwe. Kaze dufatanye gusenga, umukozi w'Imana asenge atuje imbere. Karibu. Uhoraho data mu izina rya Yesu Kristo, Imana waremye ijuru n'isi, Imana waturemye mu ishusho ryawe, Imana uhoraho washimye yuko tubaho. Data turaje imbere y'inyonga zawe tugukengurukira, tunezerejwe n'iri jambo tumaze kumva, turagukengurukiye nyaguhora ku ngoma. Erega ibiri mu isi no mu ijuru byose uhoraho n'ubutunzi bwawe, kandi natwe twese turi ubutunzi bwawe Mana. None data mu izina rya Yesu Kristo turumvise ijambo ryawe. Hari abantu batatu mwami tugomba kukwingingira, wibuke aba bantu bari kumwe natwe batagomba yuko igikorwa cyawe gitera kije imbere abandi bagomba kuguma barabira abandi baraba abandi. Mana turasabye mu izina rya Yesu Kristo abantu washizeho kugira mbere bafise ibyo bafise. Mana turakwinginze kugira bakore mu byo bafise, baze bubakiye ingoro. Erega ingoro ni wewe washimiye yuko yubakwa ahantu wari warabigabiye kuva kera nk'uko ijambo ryawe twumvise ritubwira. Turakwinginze data mu izina rya Yesu Kristo, aba bose aba bantu bari hano, abantu bagiye kubyumva bariko barabyumva hirya no hino, reka ukome ku mitima yabo, reka abantu baze bazana uburyo iyi ngoro yawe yubakwe. Data mu izina rya Yesu Kristo, bananya kugirira neza. Hariho abagomba kuzogomba bitegereza mu mifuko yabo bakabona yuko badahagijwe n'ibyo bafise. Data mu izina rya Yesu Kristo, turahagaritse impwemu mbi, turahagaritse abadayimoni baza kononera abantu bawe kugira ngo ntibakore mu byo batunze. Mu izina rya Yesu Kristo turasambuje izo mpwemu mbi, turasambuje abo badayimoni. Twibuke Mana yuko ibyo dufise ari wowe wabiduhaye, kuba turiho ni wowe washimye ko tubaho. Hari benshi baza baratwitangiye mwami, ariko wewe ni wowe washimye yuko tuba hano kugira twubake ingoro. Udushoboze, ushoboza abantu bose bumvise aya majambo mwami. Mana nyaguhora ku ngoma, turanezerejwe nuko washimye yuko aya majambo avugwa turi hano. Urakoze cyane Mana, duhezagire bana nyakugirira neza abagiye kuzitanga bose. Mana mu izina rya Yesu Kristo urabandanya kwiyerekana mu izina rya Yesu Kristo. Mana uri Imana udahinduka, Mana uri Imana y'amasezerano. Dushoboze twese mwami uzobukoze. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Turagiye Satani umwansi mubi atagomba yuko igikorwa cyawe gikorwa.
uyo turahagaritse impwemu mbi z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyenijuru wiyerekana, uzubandanye kwiyerekana. Urakoze mwami, urakoze nyagohora ku ngoma. Turanezerejwe n'amajambo twumvise. Hezagira umusabyi wawe amaze kutubwira aya majambo. Mwami umugirire neza, kandi buri muntu wese ari hano ashira umutima kuri aya majambo twumvise. Icyubahiro kibananye kuba icawe Data, turabigusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amashi menshi ku Mana. Muvyagire, Imana ibahezagire, ibahe umugisha. Reka turangirize hano twongera gukenguruka igikorwa cyose kiriko kirakorwa, uko ciyumviriwe nuko kigiye kugenda. Imana izobaje imbere. Muvuge muti amen. Imana izobaha umugisha. Imana izobaje imbere. Imana izobaha ibihe byiza. Abakozi bose izobakomeze neza, yagire ubugira ingorane ariko arakora hano hantu mu izina rya Yesu. Ingoro y'Imana tuze tuyibone n'imyaka 7 itarakwira. Imana yumve ugusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Hallelujah. Imana irakoze cyane ku mukozi w'Imana yaje kutwigisha utumenyetso tugaragaza ubuzima bw'abantu mu bikorwa by'Imana. Turiko dutera dusozera mugabo tubamenyeshe mu matangazo twatangaje tuvuga umugambi w'ishengero uzomara imyaka 7. Arakoze kuturemesha. Hanyuma twavuze yuko uyu mugambi utanguye. Mwabonye ko tutavuze ngo ni harambe, ngo duhamagaza abantu baze kwiyemeza. Turafise abashitsi badukunda, mbere abandi bataduheruka, kandi harimwe abamaze kwemera ati tuzozana amatafari. Mu kiringo rero kingana no kuzokora uno mugambi, tugomba kuzogenda buke buke. Twaberetse ingene vyizwe neza. Igice ca mbere kizoba gikozwe n'ibintu bijanye na fondation. Ejo rero aho bukera turagira aba bahinga batangura ivyo bita implantation. No kuvuga ngo gutangura gushinga impambo. No kuvuga ko ku munsi wa kabiri no kuri jyandwi kurikira hazoba hatanguye ibikorwa by'ibanze. Ivyo bikorwa rero twababwiye ngo umushinge tugomba kuba twawuhejeje mu kiringo c'amezi 6. Ibikorwa by'umushinge rero ikirigize n'igiki. Murabizi yuko hari amasima, sinzi engineer, mpapenda bivuga neza nkuko wo bivuga. Leopoldo ni hari engineer. Yesu ashimwe. Haleluya. Kandi ego nkuko umurongozi aje kubivuga, icyo tugiye gutangurira ko arabaza ati umuntu arashobora gukora ataronka amahera canke agatanga ingufu. Uwo mushinge ugizwe n'ibintu bikurikira. Hariho ico bita amasemere, sinzi no bivuga mu Kirundi. Amasemere ni ikirato, ikirenge, sinzi ko mukibona. Ico inzu ihagararako nivyo bija mu kuzimu. Hanyuma tukazoca kubaka amabuye. Duhejeje kubaka amabuye ce dushirako ico bita chaînage inférieur. No kuvuga nico kizofata ayo masomere n'amademi corone naho tuzogeza. Nico tuzotangurirako nkuko umurongozi aheje kuyivuga. Murakoze. Murakoze cyane. Nari ngombye ngo muhinga avuge ejo ntimuzobona ibihome biduze. Mugabo
abantu bazi kubaka ibintu bikomeye amahera aja mu kuzimu usanga ari menshi cyane. Nico gituma imiliyoni 255 n'ibihumbi 940 ivyo tuzobihamba mu kuzimu. Ivyo twasavye rero ngaha harimwo abasanzwe bafise umwuga wo gufurunisa amabuye. Amabeni ya mbere ejo tuyabone ngaha. Hari abasanzwe badandaza amafera ya beton. Ntucuza najya yose udandaza mugabo uraza nayo ushikanye mu ngoro y'Uhoraho. Hari abantu batunda imisenyi ariko kazi kabo imiduga y'imisenyi turagomba kuyibona ngaha ejo aho bukera. Hanyuma kubijanye n'abanyakigobe, abanyakigobe murazi ko twabivuganye bajya bahinga baraduteguriye ejo kuwa Mungu kwa mugazo barigenekerezo rya mbere tuzoba twese umwe wese agende yiyumvire n'umuryango wiwe muri iki gice ca mbere kidusaba imiliyoni 255 uvugane n'umuryango. Abasanzwe barahezagiwe n'Imana bakabisenyera ku mugozi umwe bazoze bafise ico basezeranye. Ivyo tuzobikora. Hanyuma ugo rusengero nkuko twababwiye twagiye turagabanura kugira ngo twubake uko twari twarategekanije. Kera twiyumvira urusengero ruzokwakira abantu 5,000. Mugabo uno munsi abahinga baduharuriye twasanze amafaranga yo gubaka ahakwa kugwizwa na 3 kurajya twababariye. Cabavuga bati ko twari dusanganye umugambi wuko twinjira rimwe twinjije abantu 5,000 ku buryo tutazosubira kubaka vuba. Reka byose birashoboka twubake uruzinjiramwe abantu 2,000 tutarava hano. Rero umuntu wese agenda afise ico ciyumbiye. Hari abashitsi twatumiye bari hano kubera ko kwa Mungu weje atariho tuzoba turi, atariho bazoba bari Murandunga. Twari twavuze tuti turashobora kubaha ijambo, turashobora kubaha ijambo ubuvyifuza atari wa hano cyangwa batama batari hano. Uwovuga ati jewe mbaye ndatanga amabeni nka 10 y'amabuye, tuca tugenda tubonye ko twashigikiwe. Ubu rero dutanga ijambo ku bashitsi batugendeye, baba batama bishengero, baba abavuye mu mashengero yacu atandukanye. Umwanya ni gwabo, turabahaye ikaze. Imana ishimwe. Kugikorwa cibanze gendeme kuzotanga ibeni 10 z'amabuye kandi no kuduza uruhome nabone tuzobana dutanga tuzobivuga hanyuma. Murakoze. Imana ibahe. Arakoze mwene data y'umashini makenyi bene data. Kubera amashimani Imana izomuhezagire kugira ngo no mu bikorwa byo kuduza Imana izobe yarongerereje kugira ngo byose bize bigende neza. Murakoze cyane. Imana ibogere. Izayi araza aho nkorera azoza ndamuhe ayo mafaranga ibeni 10. Imana ibamugisha. Murakoze Izayi ibeni 10 z'amabuye. Nta badandaza imisenyi, abakora iby'imisenyi n'abadandaza isima kuko nivyo tugomba guhera. Hari undi w'umushitsi yumva avuga ati sinogena ntavuze kukijanye n'iki gikorwa. Utaravyiyumvira neza turakureka kugira ngo ugende uvyiyumvire neza. Twaratumiye bene data kandi n'abataraha baratwemereye. Aha turi kumwe n'abakozi b'Imana baradusengeye kandi twizigiye ko umukozi w'Imana yavuze nk'uvugishwa avuze ati twebwe tugomba yuko iyo myaka bitarinda gushika hakaba hari intererano tubanza muri ibyo bikorwa by'ibanze. Uri umushitsi ari ngaha utogenda utatubari. Abanyakigobe nabo murabyitegurira ko ku munsi wa Mungu muzotubwira natwe ico tuzokora, ico muzokora muri uyo mugambi w'ibanze. Murakoze. Hakaba ta wundi turashobora gutera
tuje imbere tubabwire ibikurikira. Ndabona protokole ari katsa angana, ngira hari abantu. Okay, haleluya. Aba Emmanuel benshi ni ba Nikodemu baza kuri Yesu mu ijoro, ntibashaka kuvugira hejuru, mugabo ivyo byose turabyemera. Bibiliya ivuga ngo icuku ryo gukoze wawugumije uwo murongo turawemera. Protokole ambwiye ati hariho ubudashaka kwivuga izina, atubwiye ati imifuko 15 yo gushira mu kirato kimwe ndi nayo. Imana yezagire imifuko 15 yo kuzoshira mu kirato ca mbere, nawe uzoshira mu kirato ca kabiri. Imifuko yo mu kirato ca kabiri utabivugiye ngaha urabyandika muri bwa buryo bw'ibanga, twebwe turabyakira, kuko ku munsi wa Mungu niho tuzogira urutondo. Urashobora kutwandikira aragashe kukatwandikira ari ayandi masezerano, inimero za konte y'ishengero umuntu ashobora gushira kari hafi canke ari kure, tuzozirungika kuri kumbuga ngurukana bumenyi, kuko abahinga bavuze bati tuzokoresha uburyo umuntu wese ashobora gushikira. Tuzokoresha BCB konte y'ishengero rya Emmanuel Kigobe iri muri BCB, tuzokoresha Limikash, tuzokoresha Banko Buinot, tuzokoresha kandi bavuze ngo nakaburya sense kaburya akaravyo. Izo byose tuzobikoresha biciye muri wa rubuga ngurukana bumenyi. Mu kurangiza rero tutarava hano, twagomba vyimva mutima dushimire uwo muntu wese afise ico yakoze muri aya masengesho. Mubonye ko twari twahamagariye ishengero rya Kigobe kugira ngo risenge. Hari ababandanije gusenga, n'ubu nibaza ko bariko barasenga. Iyi ndwi yose yari y'amasengesho, mugabo dushimire kandi n'abatasenze gusa bagashika ngaha bagakora. Turashimiye uburongoye ugwaruka mu ishengero rya Kigobe, umukozi w'Imana Christophe n'abarongoye Mana n'inzima, turamushimiye. Mugabo mundindire ko nabonye umwubahwa ngaha afise icyo agomba kuvuga. Ndamuzi ko umukozi w'Imana afise ibyo arangura mu mirimo yiwe, avuga ati jewe sindabikumya mu ibanga, ngomba kubivugira habona. Kaze. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma no kuvuga ko kuba twatumiwe kuza kugira ngo dusenge, Imana hari icyo yabonye ko dufise. Hanyuma Imana ntihamagara kandi ntisaba ikitariho abanamba. Kubw'ivyo ndemeye mu mushinge w'ibi bikorwa bigiye kuba, kuko nanje nzoba mfisemo ukuguru kwiwanje n'ukuboko kwiwanje, mugabo sinavuganye n'umutambukanyi wanje, ndavyemeye ku gatwe kiwanje. Hanyuma rero kuko igikorwa cy'Imana burya kirahambaye, ndemeye 500,000. No kuvuga ko muri uku kwezi zoyatanga. Yego, murakoze cyane. Murumva uyu mutama niye avugana n'umukenyezi wiwe nawe afise umutwaro, hajya bazoshira ko kindi kintu. Imana ibahezagire. Twariko turashima rero uyu utaraturirimbisha ngo tugire ni isengesho ryo kurangiza. Twagomba dushime, twatanguye dushimira RPM ku bikoresho yaduhaye, bivuga ngo byari kudutwara amahera menshi, mugabo bavuze ati nk'abavyeyi mwatureze tukaba tumaze gutera imbere mu ivuga butumwa, reka ibi bikoresho bivuga ubutumwa mu ntara mu gihugu tubigirishe iyugurura. Turabakengurukiye rero, representa turamushimiye n'umugwi wose muri rusange. Niyo mpamvu by'umwihariko bimwe vyimva mutima mwizina ry'abarongozi b'ishengero rya Kigobe, mwizina ry'abaduteye iteka mukaba muri ngaha, abatumire bacu turabashimiye bivuye ku mutima.
imana ibadukomereze. Turahezagiye korale Mugisha na groupe y'amatazirano, imana ibahezagire mu kiringo kingana n'indwi zibiri mwaduteguriye ibintu bidasanzwe. Turahezagije korale Centrale ngo imana ibongera umugisha. Turasengeye abakoze mu gikoni bariko baradufashiriza ugwaruka kugira ngo rukore rufise inkomezi, turabibashimiye. Umuntu wese kuco yakoze, imana yo mwijuru ntihundukwe izo nguvu n'umwanya, naho bisanzwe atari ibyacu ari byayo, mugabo ko mwabitanze mu gikorwa c'Imana ibongerereze. Mu kurangiza twagomba mudukundire dusabe umukozi w'Imana Minoni André Théophile ashikano aze ashimira Imana mu buryo bw'amasengesho, ashimira Imana ivy'Imana yakoresheje abahinga. Dusenge. Uhoraho mwami Imana muremye w'ijuru n'isi n'ibirimo, ntawuhwanye nawe, urahambaye, wisakaye ubwiza, icyubahiro, igitinyiro, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'amajuru. Mana nyene ingabo, nyene ubushobozi, turagushimiye data ko watugiriye neza, ko wadushoboje, ari wewe mwami Imana watumye uyu munsi ishengero ryawe ryari ryararindiriye igihe kirekire. Mwami Imana tuba turi muri wo data, ibikorwa vya mbere bikaba bimaze kuboneka. Kino kibanza wakunze ko ubwoko bwawe bukoranira ngaha kugira ngo tuhagusengere, tukuninahaze. None mwami Imana uhabwe icubahiro, ni icawe uhoraho, ntawe mugisangiye. None data, nk'uko mwami uyu munsi wemeye yuko dutangura igikorwa cyo kukuninahaza muri kino kibanza, none hagiye gukoranira, hagiye kubaho ibikorwa bigiye gutangura. Mwami bizokenera uburyo, bizokenera ubwenge, bizokenera inkomezi, ariko ibyo byose mwami Imana ni ibyawe, niwe ubitanga. None turakwinginze uhoraho data wa twese, kuri Imana igira neza, uzodushoboze, ushoboze ishengero ryawe, ushoboze umuntu wese. Urazi ingabire watanze zitandukanye, none turagusavye, turakwinginze ngo uzoshoboze mwami umuntu wese icyo wamuhaye, uburyo wamuhezagiye, kugira ngo ingabire zitandukanye tuzibone hano mu bikorwa byawe, mu bana bawe. Mwami Imana ugirire neza ubwoko bwawe, ibikorwa bize bigende neza, hazobeho kumvikana, hazobeho gukora kandi bahana kandi bumvikana. Mwami Imana ibyo byose turabigusabye, byose tubyiteze kuri wewe, ko ari wowe uzoshoboza ubwoko bwawe kugira ngo iyi ngoro igiye kubaka hano mwami izokubakwe neza, izoba ingoro ikomeye. Mwami Imana aho ishengero ryawe rizohora riguhimbariza. Urakoze rero data ko ari wowe uzodushoboza, uzoshoboza umuntu wese afise icyo agambiriye kuzokorera kuri ino ngoro. Urakoze rero data. Mwami Imana tugiye kuva hano, none twongeye kukwiragiza kugira ngo ubane n'umuntu wese. Niwe wabikunze yuko tuba turi hano tukumva icyo twumvise, none turakwinginze n'ubu mwami Imana uje kubana n'umuntu wese mu gutaha. Mwami utuzigame, uze wongere uduhuze ikindi gihe kigeze, uko ibikorwa bizoba bigenda bikuranwa. Mwami Imana tugushikanira dukora, mwami tukunezererewe, tuguhimbariwe. Urakoze data, icyubahiro rikomeze kuba icawe, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo bisabye, amen. Dukomera amashimana cyane, dukomera amashimana. Ramukanya n'uwo muntu muri kumwe, tikaze mu rusengero rushasha rwo mu Kigobe rujerenze. Jesus.